byari bimeze gute ico gihe kera? Okay, ubwa mbere honyene ubwa mbere barambona Yego. nta nubwo twanegerana wasanga nyine banyikumira umengo nturi umuntu nk'abandi. Ego ni ukuvuga n'igihe ntangura kw'ishure umwaka wa mbere wasanga nk'abanyeshure benshi bose nyine ikigo cyose cyankundaniyeko ubwa mbere honyine narumva yuko vraiment kwiga ko nategerezwa kwiga kandi nkazoza amashure. Ego kandi ni ukuvuga ariyo target wari ufise. Ego kandi vraiment je nabona abantu bize bahije amashure nkabona vraiment bafise kazoza keza nkavuga nanje nkaca niha objective yo kwiga mpaka amashure. Wow. Vyatinze rero bizabe acaho buke batinde barabimenyera. Ego nubwo nyene benshi ateko bavyakiriye burya no mwaka wa nyuma mwaka wa gatatu hariho nyene umwigisha yavuga ati we gende nyuma hariya ayo ubusa abandi banyeshuri batarirabira. Ashaje kweri bifesi ndamusaba nyagatererana kugira ngo wigishure. Yego nige imani yashe ishure urimare kaminuza. Ko nabonye uri umustar urumva uzoririmba urakunda kuririmba. Yes, bakunzi ba Shaniwe TV, reka dawe kaza ngenda bashimira mwebwe mwese mukomeje kudukurikira. Waba uri mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, waba uri muri diaspora ndakubwira ngo big up son and don't give up. Yes, gihe cyose ngo ntango gukora ikiganiro nkunda kukubwira ngo ntucike intege. Gucika intege ni ntambwe imwe ituma usubira inyuma ugasanga ihangiro wihaye canke aho ushaka gushika muri kazoza ntuhashitse. Umugani w'ikirundi uvuga ngo na nyina ara mwanka, umukene na nyina aramwanka. Jane twahora wacitse intege. Iyi nkoni ngiye. Guys, ubu nyina nahisemo gukoresha inkoni. Nta mpamvu yo gucika intege. Imana yaguhaye byose, amaboko, amaguru. Ivi nataka kuongea na mzungu wangu uyu. Yes. Urumva rero ukagira ugacika intege Imana yaguhaye byose. Naweza nikakupiga ngumi. Ukatagira subscribe nagenda gusaba igire kugira ngo dukomeze gukundana. Nagumye mvuga ikaze muzungu wangu. Ego kweli. Yegeze microphone tuganire. Ego. Kumwe twariko turaganira. Ego ni fresh. Karibu cyane. Ngo murakoze kweli. Namwe karibu. Bakwita gute? Je banyitwa Nsengimana Boniface. Navuze ngo uri umuzungu nivyo? Asha nyene. Umuzungu nyene gusa nyene umuzungu kuruhu reba urabona yuko ari. Uko muzungu? Muzungu. Lakini uko star wewe? Uri umustar? Agerageza kweli asha ko starista nga kweli mbona bidashoboka. Cheka ndimba navyarakunze nkuje nagushimye. Twakundanye urabizi ntunyihakane. Oya. Urakoze vuga kweli nanje nabashimye vraiment. Washimye? Yego. Urakunda bikavamo. Neza cyane. Yes, nabusi rero namubonye ufite nari nibereye mu ntara ya Kirundo. Ndavuga ati je ndamubona ndavuga ati sasa ure muzungu anaongea Kirundi. Ndagenda ndamuvugisha igifaransa numva naranyishuye. Ndamuvugisha icongereza nawe nyene baranyishuye. Ndavuga sasa undi muzungu acha nimuongeleshe tuongee kidogo. Alors, wavuze ngo uri umuzungu. Yego. Uri umuzungu kugira tuza abazungu canke ni kibazo cabaye kugira ngo ugira inzobe nyinshi isumbiye abandi bose bafise. Yego ni kibazo vraiment. Ego. Igihe dimo utanguye guca ubwenge ugasanga bo mwana mu kibano ntimusa abavyeyi bawe basanze bamaze kumeza. Oya barirabura. Abo muvukana tuvukana asha barirabura gusa ndafise zumushikanje umwe dusa umukobwa nyine mushiki wanje. Ego. Igihe wamenya ko babita banyamwema nibaza ko batashobe gutwaye. Je nacyo bintu haye vraiment. Bamaze stare wangu. Tashobe gutwaye. Ego. Umaze kuvuka ugasanga uri nyamwema umaze guca ubwenge. Wowe wavyakiriye gute? Kuko urazi gituma ndabikubajije hari abantu baba baravutse nko wavutse ugasanga birabananiye kwiyakira ugasanga bariyahuye ugasanga ntibaremye. Wowe umaze gusanga uvutse ukumeze wavyakiriye gute? Je navyakiriye neza kubera nanje nyine navutse nsanguko kandi sinavye banje babigize sinaje navyigize. Je naciye nyine mvuga yuko hariho nyene Imana mushobora byose arambwa yabikoze. Bivuze ngo byavuye mu bugombe bw'Imana. Mu bugombe bw'Imana nyene. Je nayakiriye vraiment je nta kibazo. Nta nakimwe bigutwaye. Akenshi mu kibano bakunda kuvuga ngo
banyamwema canke aba albinos n'abantu bakumirwa mu kibano. Wewe ivyo bintu biramaze kukubako? Byabakera gusa ubu nibisanzwe ubu nyene bambona nyene sasa badem aba bakobwa bose ndiko ndabona mwebwe uyu nyuma atari umuntu nk'abandi zimwiza nk'abandi ntimwakundana mukabyarana umwana je twamaze gukundana namubatwaye mwarasamaye byari bimeze gute ico gihe kera? Okay, ubwa mbere honyene ubwa mbere barambona yego nta nubwo twanegerana wasanga nyine banyikumira umengo nturi umuntu nk'abandi ego ni ukuvuga n'igihe ntangura kw'ishure umwaka wa mbere wasanga nk'abanyeshure benshi bose ikigo cyose cyankundaniyeko ko wagira nyine hubwo ngo niyononye ego donc ni ukuvuga waragira complexe kumva aya ma complexe kubera kinavutse gutya yego icyo gihe nyene yega navuga ati ko mana tije wampoye ikivurema kweri kora nsuku ku bigo cyose sekeshuru gasanga ikigo abana bose bampundaniyeko ashoko ndaba yego basi oshanga ikibazo ariko no musi bimeze gute? Uyu musi bimeze neza baramenyere kandi twaramenyeranye Jena nagushimye guys umuntu tuko turaganira ntimwibaze ngo niba abandi baca bareka no baca bacirikiriza ubuzima bwabo hagati bakabona ngo biranze wowe wavuze ko wize amashuri ego mpereje uyu mwaka humanite no kuvuga ngo arahejeje afite diplôme wize iki? L'intellectuel certificat. Sasa rero on va parler en France. Tu as étudié, non? Tu as étudié? On va parler en France. Yes. Oui. Namwongelesha Kifaransa akanijibu kwa Kiingereza. Sasa uvuze ko ari humanite. Kubera iki ico gihe cose wiga ari abanyeshuri bakwinuba mugabo ntiwumve wo cika intege guheba ishuri. Ni iki catumye uvuga ati jereka nige amashuri ndayamare malgré ko bansugereza malgré ko banyinuba reka niga amashuri? Boje ubwa mbere honyine cyatumye je ntacika intege kwiga nubwo abanyeshuri bitanyoroheye kwiga yego ubwa mbere honyine narumva yuko vraiment kwiga ko nategerezwa kwiga kandi nkazoza amashuri yego kandi no kuvuga iyo target wari ufise yego kandi vraiment je nabona abantu bize baje amashuri nkabona vraiment bafise kazoza keza nkavuga nanje nkaca niha objective yo kwiga mpaka amashuri wow kandi vraiment yasavye Imana kandi yarabikoze yego guys kacucika integesha atangorane ni mufise ni giki cakunda kugora cyane kugira ngo urinde uheza amashuri nibihe bintu bingahe byakugoye kwera ko ubura utameze nk'abandi nibaza ko nk'ubuto mu gihe cizuba utabaworohewe hari igihe udashobora gukora ibyo abandi bariko barakora nizihe ntambamye hanini wagira igihe wiga kandi wiga usangwe n'umuntu atorerwa no gukora kugira ngo yironderere ubuzima? Icyo nakora kugira ngo ashingorane twahuye nazo kambe honyine ari gihe nyine kwa twego ubona dufise problème de vision icyo onye kwa twego usanga nyene nko kurubaho tukabona neza kandi murabona natwe yuko vraiment dufise problème de vision yego cyarangura gose ku buryo nsaba umwigisha konza yego imbere mugabo vraiment hari abatavyakiriye neza ibaze kandi ari umurezi yego ari umurezi vraiment abarezi mwa mumeze gutyo Imana ibabarire ariko ukabona n'ikiganiro kandi ukabona yarahejeje amashuri kandi yizera gusaba utashobora kubikora kandi ubona ko atari ko Imana yamuremye dukwiye kugira ikintu citwa ubumuntu muri twebwe nimba ubona ko umuntu atadashoboye seke atadashoboye kandi yavutse uko nyene yavuze Imana yamuremye uko nyene kubera iki wowe ushaka kugirira nawe umuntu karagaciye bandanye byatinze rero bizabihacaho buke batinda barabimenyera yego nubwo nyene benshi ateko bavyakiriye burya no mwaka wa nyuma mwaka wa 3 hariho nyene umwigisha yavuga ati we gende nyuma hariya ayobusa abandi banyeshuri bazarirabira ibaze vraiment Mane kubabarire je kweri asha naramworohereje ndi gukoshoboye buke ndanduruka Imana iti ndayiheza amen yego kweri Imana ishimwe Mane habwe icubahiro
je izo nzo mpambanyi kenshi twahuye nazo. Uravye aho ugeze uno munsi niki kintu umva ushima Imana kubona waraheje amashuri, niki kintu umva ushima Imana? Ndayishimira kuba nyine yarampaye ubushobozi ndaheza amashure nanje nkaba nyine ashashome uri umushomeri ntutinye kubivuga kubera haragiye nyine akazi ko kwaduka asanga nanje ndabaye uraronse yego jewe kintu ataranaheza kuri ico kintu nagira nsabe abantu mushobora kuba mwotanga ubuzi abantu mubona ko ari umuntu nk'abandi kandi ashobora gukora byose mu mahakazi. Wewe nk'uno munsi wewe wumva niki kintu wumva uzoshobora woshobora gukora mu buzima? Mbega urafise vision yo kuza kwiga university? Ahubwo nabishaka rwose. Yego iniforo nk'umuntu akuriye university woyiga? Yego kweli. Nawe ifuta cyane. Yego kweli. Guys uyu muntu afite umutima mwiza akaba yumva iyo wavuze ko witwa gute? Nsengimana Boniface. Akaba yumva ashaka ko Boniface yiga amashuri yiwe akayaheza. Ndagusabye ugira agatererano umuha kugira ngo ashobore kwiga university ayimare kandi aronka ubuzima bwiza nkuko abandi bose babufise. Je shaka kubaha nimero yawe telefone. Yego yibabwire. Nimero yanje anja telefone ni 66 77 88 71. Nukuvuga ngo wewe ni wumva wogira ico umufashije uramuhamagara mukaganira ariko siroshaka kumuhamagara nanje kuri 76 993 148 kugira ngo nimba uwobona je twoganira utari mu Burundi ukavuga ati kumuntu supporting uzobikore kugira ngo du supporting Boniface. Bface leta franga. Bface umufana wiwe. Uramuzi umuririmbyi Bface? Ndamuzi umuririmbyi Bface. Uramuzi? Nawe rero kubera ko amazina yawe musabagira ica guterereye. Bface tubabarire. Ya. Ko musaba iki Bface? Ashaje ko ari Bface ndamusaba nyagatererano kugira ngo wigishure. Yego nige imani ishure uri mare kaminuza. Yego ndayimaye frame. Ko nabonye uri umustar. Urumva uzoririmba? Urakunda kuririmba? Kuririmba. Sibitse vyako. Kwesi ujanje byo kuririmba. Okay. Sasa sawa rero. Reka rero nizere ko abantu batumvirije twaganiriye bazogica bakoze kugira ngo usubire ku ishure kandi uronke nakazi. Wowe niki ubona ko no munsi woshobora gukora nk'akazi ukavuga ati je ndabigize umwuga? Kazi. Nkubu je no guha akazi navuga je ngenda mu akazi Boniface. Ubona ushobora gukora iki? Je akazi kose wakwiyumvira kumpa je nibaza ko nogashobora. Yego kwe. Rero guys ko turi muri misera twagiye gutembera twagiye turaganiza abantu batandukanye no twashaka kuganira rero reka nizere ko Boniface igana tugiranye kizoba ibintu bikomeye hagira abantu bakubona bagufasha bagira ibintu bitandukanye. Niki wohanura abantu bameze nkawe byanse ko biyakira ugasanga benshi bariyahuye abandi bagira ibibazo bitandukanye kubera kutiyakira niki wowe babwira no muntu? Okay sawa ahubwo murakoze. Yego. Abandi bantu bameze nkanje babutse araba albinos. Yego abanyamwema. Ndabasa ahubwo kwihangana bakabona yuko bari kumwe n'abandi. Yego. Ari abantu nk'abandi nyene. Yego vrema. Wiyakira kubera Imana yakuremye izi migambi gufitiye. Yego kweri. Hano basaba ikindi ubwo kuja mu ishuri bakiga nabo. Batera imbere. Yego batera imbere. Nubwo nyine usanga kwiga twebwe burya ari ngo atari vyoroshe. Gusa yenda basaba nyene nabo ja mu ishuri nyene bakiga. Boniface ubona ko ariko baduhamagara kandi ndagushimiye cyane. Yego murakoze. Nizeye ko tuzogaruka abantu baguhamagaye baraguhaye n'akantu agafaranga. Yego kweri. Bakoze bye. Yego sawa. Ciao. Bakoze. Guys nkuko rero mwavyumvise ikiganiro nahejeje kugirana n'umuntu ca kiganiro navuga ngo hari igihe bon je nakuyemo inyigisho zibiri icambere n'inyigisho ya mbere n'inyigisho yo kwiyakira. Guys hari igihe umuntu avukana ubumuga kanaka ugasanga yavutse afite kuguru kumwe canke yavukanye ubumuga nyene bwari bwo bwose ashobora kuba agendana ariko ugasanga arihebuye ariko kimwe mu bintu byantangaje kuri uyu muntu abantu benshi bakunda kubita ngo ni banyamwema. Abanyamwema n'abantu navuga ngo muri society bakorana ubwoba bakagira ubwoba mugabo bivanye na vibes na musanze muri cyo gituma navuze kangere namuganirije aho twari mu ntara ya Kirundo
kibazo ndavuga ati ndamuganirize numvirize amayide yiwe ingene ameze ingene ko akomeje kuvyumva numva ko ari umuntu yagize effort yagera ko n'ibibazo bitandukanye ariko malgré ivyo yahuye navyo byose akavuga ati reka nihambire nige akamara humanité hano ko atababwiye imyaka yiwe ni imyaka atari mike ariko agahitamo akavuga ati malgré ko ndahuye n'ibigenda birampagarika bituma ntokwiga ngo mpeze reka jewe ndabigire effort ndabireme ko nzokwiga kandi ngaheza ariga araheza ubunye akaba ari umuntu ashobora kuba ariko ararondera akazi avuga ati nukuri ndabasabye mu akazi gatandukanye ndagashoboye ariko wese umuntu nk'uyu abakeneye kuba like abakeneye abantu bamusapotinga ni ukuvuga ngo ushobora kuba ufise amafaranga wanashaka ukavuga ati reka ndamwiyumvira ko ndamurikira 100,000 kimwe mu bintu ingorane ahura nazo turi mu gihe c'izuba naho murabizi neza ko abantu bita abanyamwema bazirana n'izuba ugasanga araretse gukora paka kubera ko atabishaka ahubwo arabishaka mugabo le fait yuko afise hariyo amakondisiyo atamwemerera gukora ugasanga ntibikunze ko akora so guys ushobora kuba waravye ikiganiro wagikunze wamukunze ukavuga ati ndafise 100,000 ndafise 50,000 ndafise 200,000 reka ndamurungikire tukasha tugira bwa bumwe kwa kundi nyene ukashigikirana yatanze nimero mu kiganiro niba wumvije ikiganiro wazumvisemo ariko niyo woba utumvije ikiganiro hariho nimero ngaha ziri kuri ecran ukavuga ati reka ndabanzikire tukagukontakta tukaguhuza nawe nukuri uzoba ukoze ikintu ciza gishimwa n'Imana kandi gashimwa n'abantu ndetse no wagikoreye ikigira kuri ico ikindi kirenze kuri ico mwabonye ko ari umuntu avuga ngo afise talent afise impano zitandukanye warashaka kumurondera nko bon du moins afise n'ubwenge kandi kuri ico nko baravuga ati je ndashaka kuja kwiga université mugabo ntibikunde ko ndayiga igituma mwabonye ikiganiro cacikiye hagati kitaheze neza hari ivyo tutashoboye kuyaga mugabo kubera umwanya watubanye mutoya ariko nibaza ko la prochaine fois tuzogenda tuzoja umwanya wo kumuganiriza ko turafise nimero za telefone ziwe mugabo ukaba uri umuntu yumva yifuza kumushigikira no kwiga ko yavuze ko aheruka guheza humanité kandi yize lettre no kuvuga ngo umuntu yize lettre kenshi biramusaba ko yiga université rero ukaba ubona wamushigikira ukaba wamurungikira ivyo 10,000 kugira ngo yige université ivyo 2020 canke ukavuga ati je ndiyemeje ko muri université karibu kugira ngo dushigikire abana b'igihugu dushigikirane dukundane hari abantu mu gifise umutima y'urukundo hari abantu mu gifise umutima wo gushigikira ikindi gihe ciza cyo kugira ngo ugaragarize mwene wacu sitwomara abamerewe nabi ntitwobaheza ariko hari abo dushobora kuvuga tukavuga tuti vraiment uyu munsi ushobora kumwirengagiza so guys tugirana umutima w'urukundo dukomeze gushigikirana kandi kugira nabibabwiye ntihagire umuntu n'umwe yumva afise uwo mutima yirengagiza cyangwa ngo avuga ngo mpa nimero ziwe nimero ziri ngaho wowe murazibona hariho nimero zanditse mu kiganiro uraduhamagara hama guhuza nawe canke tukakwereka ingene ukwiye kumufasha rero merci beaucoup abashoboye abazogisho bakoze ndabashimira kumwe n'Imana kandi byose birashoboka so guys ciao ciao ni minyone wanyu kuri Shine TV ukaba utagira subscribe ndagenda gusaba ngo ikore kugira ngo ikomeze kugenda neza cyane bye